Yes bakunzi bacu baro TV ndabaramukije kuri mikoro mukuru na Jasmine Masamba mbi nyuma ya kamera ni Alexton abananya abaha masanamu ameze neza cyane uno munsi ngire nkorana ikigana no muririmbyi nibaze ko narishaka cyane ari umwe mu baririmbyi bakunda akaranga kiwacu kandi basanzwe banagakora neza bamwitwa Fajos Burundi ariko arakorana indirimbo no mu legend ndibaza yuko nkunda abantu muri kino gihe atamuntu numwe yoba atamuzi cewe ndakunda bayaga bahoza rero no munsi ntambuza cyeka ndamurondere ndabe yuko ibintu byose bigenda neza Fajos Burundi Fajos Burundi ndibazi ko ari umwe mu baririmbyi b'abarundi bako barakora neza cyane yakoze indirimbo yitwa umuganuro nimwe mu ndirimbo kandi ziryoshe cyane ndetse zinabereye n'amasanamu zinabereye ijisho kuraba amasanamu Fajos Burundi kamaze ndagwekaze ku cyubahiro TV ingo mu mutekano ntangere ndabona umengo ikorera abaruhenga ariko ukunda Burundi nyene umeze neza cyane gose ndakuramukije nari ndabaramukije igize kangahe ukora interview ku butanguye umuziki w'u Burundi sigake ariko kandi sikeshi kuko ndi cyane mushasha ariko intambwe ndiko ndagira ko ndayishima ego sinoga harura incuro kuko mvuze ko bari keshi nikaba kana gake nikabaho ariko ikingiwe nako turakora ubwa mbere nambere manze ndagukeze kwanza uraberewe ndabona yuko wambaye ishati imeze neza ipantaro imeze neza n'ikirato kimeze fresh abaririmbyi b'indanga karundi barakunda kuba bambaye neza ndibaze ko bimeze neza merci sana nani ndabakengurukiye ego kweri navyo mubigize umunyamuziki kubego birimwo rero numvise ko mubwira ko mberewe ntanca nishima cyane gose ego ntakana ko umugani wo dushishirizamo ko nzi wowe technique usanzwe yifise umugani kweri ndawufise bivanye nuko nanje ndi mushasha mu kuririmba ariko harabaririmbye ngenda ndirimba nisunga nko ndashobora kubwira nti nta ushobora kubuza inyoni kuguruka yisunga igiti bisigura ko hari abandi baririmbye ishobora kuba ndirimba mfise inspiration yabo kandi atawushobora kubimbuza ego Fajos muri location imeze neza cyane tugusanze muri location ikora shooting indirimbo uri kumwe na nkunda abantu je niko nkunda kumwita kubera yakoze indirimbo ndavuga ati ego kweri kandi indirimbo arimwo itegezwa kuba ari nziza wazenga icyumviro nyabaki cyo gukorana na nkunda abantu ego nkunda abantu mu bisanzwe n'umuntu yubatse izina turetse nuko yubatse izina n'umuntu afite ivyumviro birashe mu ndirimbo ziwe aririmba indirimbo z'akaranga ndetse zifite n'impanuro nanje rero narabiravye nkuko nusanzwe nandika nca ndabona ko nkoranye na nkunda abantu inyuma yo gukorana no muririmbyi bita Titus Dasayira muramuzi nawe yasanzwe akora ibintu by'amateka ari nayo twakoranye umuganuro cyane gose irikira training mu gihugu hitinga ku radio no ku mateleviziyo na cyane nshimira radio television nationale by'igihugu ukuntu bayerekana ndetse n'abanyagihugu mu ntana nka zose bakaba bayizi ndetse banambira yuko kibakora ku mutima haba kugwaruka canke no kubakuze rero naciye mvuga nti nyuma yo gukorana na Titus reka ndondere nkunda abantu nawe n'umunyakaranga kandi akoresha n'ibicurarangisho kavukire n'umunyamuduri muramuzi ego cyituma cyo yumvira ati reka dukorane indirimbo ngiyo onyigirije ku mugaragaro abarundi dushaka kumenya irimwe ibiki mwaririmbye biki wo dusanzwe tuzi yuko uri ibintu by'akaranga n'ujyaririmba ibintu by'akaranga nibyo mwakurikije bimeze gute ego nivyo twakwirikije mu bisanzwe indirimbo igombe ku mugaragaro ni indirimbo ifise ubutumwa kugwaruka ndetse no kubakuze kurya nakoze umuganuro ndetse n'iyindi nizera ko izobaryohera cyane gose na cyane nko ku barundi bari mu mahanga kuko urubona iyo umuntu asirimutse yuko aca yiyobagiza ba nyina wiwe na base wiwe bamwe mbere nko ku misi mikuru baranatiza cyangwa bagakota abandi bantu bakabitirira ba nyina babo ego uyu nawe arazi no kuririmba cyane gose kandi ndamwemera nawe yagize akamaro cyane gose rero nagombye kwibutsa bajya abantu bahora bagenda gusirimuka bagaca bibagira abanyina babo na base wabo ko badakwiye kubibagira muzoyibona ku masanamu mama yari yambaye indirimbo nyine z'ikirundi mama wanje bwita mvyara ego ni warimwo uyu murundi kazi nawe nyina waramujyana urazi ikintu kimwe d'abord urumva jazimema iri foko ubwira manager akakugurira amarori yawe banzu oya agatizozi iwabo nta marori yowe nambara umbiriza urumva amarori yanje Fajos Burundi sinzi ko musanzwe muzi akazi n'ubu mugezeho mu kwita abantu babarangwa ruhimbi hari utuzira mu muji mukunze kubita mwebwe ego mubita ngo nabasto ngo abadada rero yigira ndakubaze Faji kuririmbira vy'ikirundi rero twe ibi ivyo
karavuga urabona ngo twe tubitwa ngo abanyaruhimbi n'abanyaruhimbi ngo namwe mubita gaba daduru rero tarimwo oya je sindimwo kuko uje ndamwita umurangwa ruhimbi mugabo izina ryabo urabona iyo arose umugabo bavuga ati naka yagiye kwabigwa umva nubwo twemwita umwabigwa tumwise umwabigwa ngiye kumusaba ngiye kumusaba iki kumusaba iwabo sije ngenda hagenda umuvyeyi ndamubwira nti narashimye hanaka nashimye iki narashimye indero y'uwo murango wa ruhimbi mbwamwe muca muvuga muti narabonye baby yanye urumva reka ndakubwiye nk'ibi binavuga aho usanga ageze mu ikota ari byo avuga urumva mugageze resa imbere ya televiziyo ngo tubitwa oya je nje nigera nkora kwera fageze hariya mikota ushuvuga ngo ufise kandi kazina ubita kwa ariko kanwa urazi ko muzina nyenyene byanyubeze n'ibya abajournaliste hamwe murafatira na je ndabihinda je nibaza uyu munsi turi mu kiganiro ca video yanje niko ndakora ni wagomba bimeze neza cyane gose hama ni wagomba amazina nkoresha mu isite ico n'ikindi kiganiro kigira kabiri ariko uyu munsi reka duhagarare kuri video yanje urinze ubona tournage irimwo abantu basanzwe baduruke mu kintu cyitwa umuziki twese turimwo araririmba rap ndirimba rap ukasanga niho turi ucubona ko hari ikintu cyo kiriyongera bimwe mu dusaba none ko ico kibazo rigeze ukimbaza uheruka barakibonye kubera ko abantu bataje hamwe ngo baririmbye bakorane bafashanye d'abord turi ngako kumufasha urumva iyo ndirimbo n'indirimbo antwizoba hit apana ego kandi ikintu ndabasaba vraiment izokwize 1 million irabikwiye sinkazazi nusanga urabona izokwize 1 million vraiment urumva izokwize 1 million kimwe mwese muri hamwe iyo umuririmbyi ashoboye gufata 1 million cyangwa miliyoni zitana akazishira mu ndirimbo kwera yagaruza gute kwera hari umuntu avuga ati je nubwo ninzize amahera mu muziki ntayo ngaruza mwe bigenda gute gushira ibintu bya amafaranga kuyashya mu muziki kandi muziko atagaruka mu bisanzwe uri kurakora umuziki ntuburi kuwukora uri muri ire ni jambo ry'Ifaransa reka tuvuge mwizinga uburi kuwukora ukorera mu kibuga kirimo n'abandi baririmbyi nkawe rero nk'ubu umuntu wese arafise uburyo akoresha canke muwaye mu Gifaransa kugira ngo ibikorwa vyiwe bitere bije imbere rero je sinshobora guca ndakumenera amabanga yanje yose ngo kugira ngo nidandaze bigenda ukuntu nuko mwese arafise ukuntu yidandaza hanyuma karonka akunguko ingega ndenda kugenda kwisha kwico mwisho waruvuze ikintu ukoze yushize ikintu mu mitanimba ari 5 million antuye 5 million n'amahera menshi urumva kweshira muri video ni video zifise ni video zifise amasanamu meza izoza n'umuntu wese azoyaza avuga ati byo muntu kweri hari kintu ciyongereye rero 5 million zonyene zizagenda zikidandaza mu bantu none mbo umuntu yavuze ko ari ciyiza ni wazokubwira ya mafaranga tuyagaruze gute tukore gute uno musi uje ngaha muri publicité uingo ngaha ukore concert ni ibintu byinshi bitanga amahera ico kibazo rero urumva kiratawuritse zara nawe wagiye mu mico y'ikirundi fajos byagenze gute cyo gushyira umukobwa none wewe ndakubaza ikibazo kimwe mandurabe cameraman zinzara z'uno mukobwa umbwire fajos nurimbi akaranga ku Burundi akaranga ku Burundi kweza manza umvirize ndabikwishure reka ndabikwishure kamera na ndibone iyo wawe umvirize reka ndabikwishure nje ndazifise ikiri naco omenya kuba mfise zinzara uruva kuja muri iyo ndirimbo nibisigura nimba ari imico y'ikirundi ngo izi nzaze zifise cyo zisigura muri ndirimbo nazo urumva ya nimba ari imico y'ikirundi turi mu mico y'ikirundi kubera ko tuyokobaza ko yashatse kwerekana ubundi buzima rega si bose tubaye mu mico y'ikirundi ego ahubwo acishuye nk'uwanditse indirimbo kandi iyo ntabangutsa kuyisohora yo havuye anayinyiba no kuvuga kugira ngo nkoreshe umukobwa cyangwa umurango wa ruhimbi asanzwe afite inzara nkaziya mwabonye tuzimenyereye mu mico y'abazungu umuhanga ego ariko icatumye ndabigira jewe ndiko ndayagana data amvyara yarambwira ati mwana wanje mu mico y'ikirundi twifata uko twigenza uko ni waja kuresha twe twarabibi twaranga uburanga bw'umukobwa tukaraba n'ibikorwa akora na cyane cyane umukobwa keshi abari umurimyi iyo umutumye kurima ararima neza mugo ukaza kuraba abantu b'inzara ndende ntaca azogufasha rero kubera yambwiye ati ntuzugira itama ry'abarangwa ruhimbi ubonye bari bo bose canke itama
ry'ababigwa cyangwa ry'abasitomwe nkuko mukunze kubivuga ubu nico catumye nerekana ndamushiramwo kandi yakubwiye ko mikoto hindura izina oya ntacyo ivyo ntacyo bitwaye ashobora no kuba yambeshye kuko nakivyemeza uzi yuko atambesheye kuko urya ni n'umurapezi nawe ashobora kwishira ku yindi hiti rero nariko ndavuga nti icatumye ndamuzanamwe afite inzara nkazirya ndende kurya nashatse kwerekana ko bimwe data yambuza hari habona bibonye ko rero bajya atari bono koresha uzobibona muri video hariho umukobwa w'akaranga naririmbishije twakoranye nerekana yuko ya mico data yambwira nayikurikije namuzaniye umurundi kazi w'akaranga atandukanye n'urya mubonye ngaha ego ni kuvuga nko gufata abantu nk'ijana canke 30 kabajana ruguru hari abantu bashasha bibaza uvuka hehe kuba gudeplace abantu ubakura mu gisagara ca Bujumbura bajana ruguru ni kindi gikogwa uvuka hehe je mvuka mu ntara ya Rutana ni komine Musongati komine nziza cyane musanzwe muzi yuko irimwo ubutare dushobora kwimba nk'imyaka irenga 35 nubwo tutarabitangura ego Fajose ndazi yuko umuziki ubifata nka business muri kino gihe uwo kubwira ati ubaye mu menyesha makuru nike kintu wohindura kugira umuziki buno dutera imbere iyo bija hose je ubunyene nibaza ko mwaje kundaba nk'umuririmbyi ntimaje kundaba nk'umumenyesha makuru mugara kama kakubabaza ukavuga ati je yona mu menyesha makuru akanonoga akambabaza karahari sinakame kwanza ibimbabaza n'ivyishi ariko jewe sinigahagwirira ndabitorera umuti jeje nyene ariko twama twabisavye guverinema no kuvuga intwaro zirabiraba ibisubiremo kandi nabo mu mwuga w'ikimenyesha makuru ubutegetsi bari kugira ngo bababwire ukuntu bigenza no kuntu bakora makuru yabo aho reje ntacu no kongerako kuvyo leta ihora ibigisha murabizi murakora ibiganyene kandi tuzotera imbere Fajose reka ndagushimira naje nabakengurukiye cyane gose mukabugeno dukubitse akapera rega ura kaze ufise rap imeze neza rap ndayifise imeze neza bivana n'ivyo mwifuza ko ndirimba sinzi ko yuko mugomba ko ndabaririmbira umuganuro rega umuganuro umugano no dushaka kwera ni mu ndirimbo zamenye baranakunda no kumbaza bati mbese we kutumenyereye uririmba ibintu vy'akaranga none nta gihe na kimwe uzoririmba urukundo rero bica bibaza yuko jewe gukunda ndabizi kandi nimwabinsaba nzobibakorera imisari y'urukundo umuganuro kubera ko kajambo umuganuro burya kugira nagatahure byarabaje kungora kugira ugatahura umuganuro ego ukeneye ko nayikuririmbira yose oya aho waririmbye nyene kubera hariho umenga wava kwati bizotari nga ya beshi banyita Fajose umurundi w'akaranga nataye uruzogi mu Burundi bwa Nyaburunga canono story vy'akaranga niga mu muringa ari nayo mpamvu nagomba tube turayaga twibukanya uhambera Burundi byaburanga maze bubandanye gushinga icumu mu mashinga reka tuganira ivyerekeye umuganuro aha muraza kumva vyinshi kubaganuza kumenya kahise navyo ningira kamaro sinakurisha Fajose reka ndagushimire cyane nibazi yuko akazi kagenze neza nanje ndishimye cyane gose ndetse ndashimiye kankengurukira na TV mukorerako ari yitwa Cyubahiro TV ndayi no akanoyifuriza no kubana nyitera imbere ndetse imana nyiteza imbere n'impano z'u Burundi muza murasanga abandi bantu ku kivi ndetse nabwo mutabasanze umubatumako hama mukorana byo byiza kuruta kandi ashima no kuntu witanga nawe nk'umumenyesha makuru wa Cyubahiro TV ego yabi ivyo nigirira bokongeye umushahara guko urakoze cyane ndibaze ko boss ngaha anyazovyumva ni ishobora kumara ikiganiro yesi bakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro kumwe na Jasmine Masamba inyuma ya kamera ni Alex nabandanya baha amasanamu ameze neza cyane ubandanye mukana subscribe na comment bakunda cyane.